kuva ku munsi w'ejo uyu ni wa muririmbyi umufise mu kiganiro cawe ubuzi yuko abantu bariko baragikurikirana baza kuryoherwa. Uyu ni wa muririmbyi iyo abantu bariko barakurikirana ikiganiro baba bizi n'abanyene ubwabo ko baza kuryoherwa cane. Turi kumwe na Vishu niwe dutanguranye nawe ikiganiro. Imbere ya vyose reka ntagurenda mwakire Vishu. Yes I. Sawa urameze neza. Jenny sawa umwaka mwiza. Ego twese ego. Arico kiganiro ca mbere nkoze cane. Muri uno mwaka wa 2025 Buja TV yes muri 2025 yes reka rero mfate kano kanya keza bariko baradukurikirana ndababwire ngo umwaka mwiza so babera umwaka w'imigisha umwaka w'amahoro yes umwaka wo kuramiriza mu iterambere hama ibintu bibandanye kugenda neza ibintu bibandanye bigenda neza yes, uri mu bantu barindutse uyu mwaka abandi baririmbyi bawutinye hari ukuntu bagabanije ibikorwa ariko uvuze ati reka genda bereke ahubwo byatanguye kera bereka jewe jewe ibintu by'iwanje yes ndabitangura kare nk'ubu ibi muriko murabona byatanguye kwiyumvirwa muri 2024 of course niho twarabibonye yes nibaza yuko je naragiriwe ibako ryo gushobora kuba ndi muri launch album yawe uri kurayereka abakunzi bawe kuva mu ntango gushika mu iherezo uri kuraririmba ari hajya ndiko ndarabukungena ibintu biryoshe nibaza yuko abantu badahora bitabira ibintu vyabo badahora bitabira amashow yabo baba bahombye cyane. Vishu turi kumwe mu kiganiro ca Explosive ndavyibuka rafwa passé waratubwiye indirimbo yawe ukunda nakubajije ikibazo kivuga kiti ni yahe indirimbo mu ndirimbo zawe zose ukunda cyane iri ku mutima wawe gusomba izindi urayibuka no ndayibuka sawa sawa ni indirimbo ndikiratabano okay nibaza ko nibeshe gushika ngaho uraswaganije kubera ko nakubwiye ko indirimbo ya mbere ari Ikete apana muri no album avant yuko album isohoka okay narakubajije umbwira yuko indirimbo ya mbere ukunda muri zya ndirimbo zawe zose ari ndiki okay ni indirimbo wanashaka n'abandi bantu benshi bagiye bagaruka ko bavuga ko bakunda ariko kuri no musi nacancana ko dufise umwanya ukwiye ndipfuza muri kino kiganiro ca Explosive mbere yuko tuza no kwinjira mu bindi vy'indirimbo shash tuzaniye nibaza yuko iza kuba indirimbo nini mu gihugu cacu Burundi nacancana ko ku masanamu yayo yagiye aravugwa ko ibintu vyinshi avuga bati Vishu bundagiye mu baririmbyi ba mbere mu Burundi bakora ibintu biri réel bitarimo ama montage video yiwe akayishiramo amafaranga video yawe twagiye kubona amasanamu muri ko murayafata bamenagura imodoka vya bintu tuhora tubona mu clip video y'abantu bo mu mahanga tubona mu Burundi vyadushikiriye nibaza ko ari igikorwa kiza kuba ari kinini cyane je ku bwanje sindana kibona ariko ndafise inyota yo kuza kukibona ukuntu kiza kuba kimeze ariko nkuko wavyivugiye indirimbo yawe ukatwereka indirimbo yawe ukunda gusumba izindi ndaza gusaba mu buhinga bw'ivyuma baze kudushira ku murongo gato iminota mike abakunzi ba Explosive babanza dutelefona kanya gato gusa nabo batubwira indirimbo za umwose aratubwira indirimbo akunda yiwawe mu ndirimbo ziwawe kugira ngo turabe nizahe ndirimbo ubundi iyi feedback namani baza ko abarinzi bamuyikeneye yo kumenya mbega bafana bya bikorwa duhora dukora bavyakira gute nizahe ndirimbo nk'ubu muri album yawe Ikete wasohoye ugashaka kumenya ni yahe ndirimbo abantu bakunze gusumba izindi murashaka cyane yuko tumenya byinshi kuvyerekeye ibikorwa muri ko murakora baraza kudushaka umurongo Vishu turi kumwe nibaza ko kuri no munsi ari ikiganiro cyose turi kumwe nawe muraza kuryoherwa musubire muryoherwe muyegereza amazi gusa mugume muturabira aho muherereye ariko kandi muraza kutwandikira mu dutelefone mutubwire indirimbo ya Vishu mwebwe ku bwanyu muri album yiwe Ikete no mu zindi ndirimbo yagiye akora même avant muraza kutubwira ni yahe ndirimbo ibashika kunyota mwamenye ko afise gitari maybe araza no kubafasha bazimane wa mujya w'igitari wa mujya nabaririmbire mu mve ryajugiwe giza abakozi ba Explosive mutangura mutwandikire mutangura mu telefone turi kumwe na Vishu indirimbo yuko Vishu ari mu baririmbyi ba mbere gushika muri kano kanya batigeze batakanovera ku muziki batigeze batakakaranga wa muziki wa kanovera wa muziki nyene ukwije amategeko y'umuziki ari mu baririmbyi baki dusigaranye mu gihugu c'u Burundi bakigendera iryo banga ryo kwama bashira umuziki imbere n'ubuhinga n'ubumenyi bwerekeye umuziki muri rusange natangiye kubona abantu benshi batwandikira batubwira ibintu vyinshi byerekeye indirimbo za Vishu bakunda byerekeye ko baryoye muri uno musi kuba turi kumwe nabo turi kumwe na Vishu Love ariko yaze yuko dufise urubanza nyamukuru rwatuzanye muri kino kiganiro ca Explosive kuri uno musi Vishu mu ndirimbo 200 ziri muri album yawe ego je numva afise amatsiko yo gushaka kumenya impamvu clip video
ushimye gutangurira kubera iki muri zirya ndirimbo zose twabonye wowe wumvise yuko indirimbo imwe ariyo wokuramo ngo utangurire ko gukora kuri video ifise ubwahe buremerezi kubera ko ariyo washimye gutangurira ko na cyane gutangura ko muri umwaka wa 2025. urakoze cyane. Kimwe cyo umenya nuko muri album ndirimbo ni nyinshi zimaze gukorerwa video ariko nkuko bivuze kubera ko ariyo washimye guhera ko muri 2025 fait muri The Fighter ibikorwa byarakozwe ari byinshi burya rese no kubwira ngo niyo nari guhera ko mugabo mvise team ibintu byose rero muri The Fighter burya ni programme je nk'ubu je ndi umukozi iyo bakoresheje ndakora ko nk'ubu nakubwira ko ama video ahari ari menshi agiye gusohoka ariko sinzi cyatumye biyumvira guhera kuri Dupfiki. Yes. Nibaza ko ari indirimbo iri no mu ndirimbo ziryoshe cyane muri no album, ni ico gikorwa nyamukuru catuzanya kuri no munsi kugira ngo tuyereke abarundi n'uburundi kushura ya mbere. Yes. Nuko nibaza ko hari ubutumwa umuntu abagomba gutanga. Dutanga uyu mwaka mushasha nta kwezi kurahera twinjiye mu mwaka wa 2025. Yes. Iriya ndirimbo yitwa Dupfiki ifise ubutumwa budasanzwe aho novuga ngo umubanyi wawe cyangwa umubanyi wanje inshuti yawe cyangwa inshuti yanje usanga abenshi barazwi ishinga no kuba wewe canke jewe twomererwa nabi. Yes. Sivyo? Yes. Ama uno mwaka rero nkuko natanguye ndamutsa abantu ndababwira ngo ubu mwaka wo kuramiriza mu iterambere. Yes. Nibaza ko ari bwo butumwa bashatse gutanga bavuga bati reka kuraba mugenzawe reka kumugirira ishari ahubwo raba imbere hawe ukore hama utera imbere. Nibaza ko ari bwo butumwa The Fighter yagombye gutanga mu guhera kuri no ndirimbo. Yes, nibaza yuko kandi ari bwo butumwa n'abarundi bakwiye kugendera ko muri no mwaka kugira dushire gutera imbere muri rusangi. Mose arabivyuyiwe umwe wese akora neza hama yibandanirize. Ino video nibaza yuko ndi mu hano wa mbere bayishuhiye cyane ko kubakunzi ba Explosive nibo ba mbere baza gutangura kuyibona. Ni indirimbo nipfuza swat bishu duhere kubereka agapande gato y'ika video canke duhere kubumvisha mu turiko turabavugiriza kuri umudiho ko narinze nza mfise kigwanisho canje. Yes, je nibaza ko twohera baronka ivyo je ndiko ndabaha live. Yes. Amaka video peut-être kagakurikira kubera ko nibaza ko dufise umwanya ukuye nkuko wabivuze cyane turaza turacishamwo kugira ngo na kino gitari ntigihave gishavura canke n'abantu bariko baradukurikira. Yes, badava bavuga ati none ijya ni statue bafise hajya canke bo ducishiriza bava bibaza kutazi no kukivuza abatubonye bwa ababizi barabizi. Ikiganiro iyi televiziyo kurigwa n'abantu bari muri Kongo na cane za Bukavu na Goma n'ahandi hagufi ba peut-être bashobora kuba bibaza ati umurundi batuzani no musa atazi kuvuza ninda, ariko nibaze yuko kuri benshi nabumva ikirundi bashobora kuba ariko badukurikirana bari mu mihinga itandukanye. Vishu ari mu baririmbyi ba mbere nkuko natanguye ndababwira atari kuririmba gusa ahubwo afise understanding, afise ubwenge budasanzwe, ari duwe mu vyerekeye umuziki haba muri mu kuvuza ivyuma. Niwe muririmbyi novuga kubganje wenyene uzosanga avuza ivyuma vyose akabivuza kandi neza muri neza cane, neza mvuze neza wumve neza cane. Turatangura nino ndirimbo araza kutuvugiriza gato twumvirize no ku bantu maybe bato bayizi ndanabatumirira yuko mukanya abantu bari kora kurikirana kino kiganiro ca Explosive mudashaka gucikwa n'uburyohe buri mu masanamu no muri no ndirimbo muri rusange no murasimbira ku rubuga rwa YouTube rwa Visual Love muyirindirireho kuko mukanya gato irashitse iraje. Yes, Vishu reka ndakwegereza microphone. Kabisa je ntangorane. Yes, yes, let's go. Urara ntibuca wipfuza kungirira nabi, imyaka maze nubaka ushaka gusukamwo amazi, iterambere ryanje rikuraje ishinga nyabaki, kugenda urakwiragiza hose ngo nkoreshe uburozi, nta mahoro nagahenguma
uzohemuka ruko jewe nzambutse none nkwibaritse oh jewe nawe dupfiki dupfiki jewe nawe dupfiki imonjo nigugwa. Yes, thank you so much ku bantu wese muri ko muradukurikirana. Nabwiye ko muza kuryoherwa cyane. Ni indirimbo nziza. Bivuze kuva kare aracana mu barinzi basigaranye kuririmba indirimbo nk'izi zubaka, kuririmba indirimbo nk'izi zirimo impanuro, kuririmba indirimbo nk'izi zishobora guhindura ivyiyumviro vy'umuntu kanaka zikamuha ibindi vyiyumviro. Turi kumwe na Vishu Love, nibaza yuko mwese ku bantu bagikunda umuziki wa Kanovera, ino clip ino ndirimbo muri rusangi yabaryohe. Vishu je kubganje indirimbo zose wamusohora nimba hari ikintu ca mbere nama shima nuko kiri muri babarinzi bagumana Kanovera ku muziki. Urakoze cyane. Nibaza yuko gushika muri kano kanya ushobora kuba hari ikindi kintu irindi banga ikindi kintu watahuye sinzi kungire no bivuga nijyahe banga reka ndakwibarize nijyahe banga nicahe ikintu gituma misi yose mu ndirimbo zawe utigeze ushaka kujana nibihe cyane ngo uririmbe vya bindi bigezweho vya bindi abantu bose bariko bararirimba za movement za generation shasha ariko kigumira hahandi ugumuririmba indirimbo zikenewe canke zishobora kubaka societe. Urakoze cyane. Nibaza ko umuntu wese arafise uko yatowe kubera ko twese turaririmba mugabo ntitwakagombye kuririmba bimwe kubera ko turirimbye bimwe nibaza ko nta buryohe bwoboneka kubera ko nimba baririmbyi bari muri kino gihugu cy'u Burundi hamwe bose boririmba bimwe ari wewe nk'umujournaliste arabadukurikirana ari na twebwe twenyene ubwacu ntitworyoherwa. Ubundi bavuga mu Kirundi ngo iminwe iryohe inyuranye bivuga ngo uyaririmba urukundo hama jewe nce nzandirimbe ibinyene bijanye n'umubano hama uwundi aririmba ivy'abakobwa bamuhevye uwundi aririmbe ibijanye n'amahoro uwundi aririmba ibikora ku mitima y'abantu. Donc twakagombye kuba tuvuga ngo nivyo vyiza kubisanzwe. Jewe rero novuga ngo hose ndahakora kwera ko mu rukundo gwiza ndajayo, deception ndimwo, ibijanye n'imibano ndimwo, iterambere ndimwo. Niyo umuntu yakoze ikintu ciza ndakora akazi nyene nkamuririmba kwera ko aba yakoze ikintu ciza kwera ko je ndi muri ba bantu mvuga ngo iyo umuntu akoze neza ni vyiza kubimubwira agihema agishobora kuvyo. Indirimbo yawe kuyisohoye uyisohoye mu buhe buryo wavyiteguye ufise target iyihe kwera ko erega Cuba bareka ndakubwire hariho abantu basohora indirimbo kugira ngo biryohere nibesh cyane. Ubundi je nka jewe bino bintu nama nkunda kubivuga mu biganiro bigiye bitandukanye jewe bino bintu ndabikora nk'akazi. Umuziki nakazi kuri jewe sivyo nimba maze kugira akazi rero hari amakosa ntemera gukora hariho kandi nayo ntemerewe gukora sivyo bivuga ngo rero ni wabona indirimbo ya Vishu isohotse ibifise insiguro kandi bifise igituma yasohotse kwera ko nk'ubu jewe nshobora kuba abantu batabizi nshobora kuba mvise plus de 60 chansons zicaye zakozwe zaheze kubera iki zitariko zirasohoka. Use target, use plan ya target. Ari indirimbo zo muri 2018 zitarasohoka. Kubera ikigavisha. Uzoba usanga zavuye ku mwanya kubera ibihe. Baravuga yuko indirimbo yisohoye ukatevya kuyishira out ishobora gusanga yaratayigira. Ubu kubera ko The Fighter isigaye ifise studio, indirimbo ndayitwara uko nshaka. Nico gituma hari ikintu higeze kuvuga ngo mbega ngo kubera iki ngo indirimbo zawe ziba zifise akanovera. Bivuga ngo jewe ivyubu nkoresha no kuraba ry'amason sound zigezweho mugabo text urashobora kugumana ijya text ya kera zose muri album wibaza ko ari jana zanditse hapana idufiki ni jana yanditse c'est vrai mugabo nk'ikete jana yanditse yanditswe na Kesdan uravyumva nibaza ko ari guca bugufi ku crediting umuntu yakwandika indirimbo kabivugisha kuri ko ari we yanditse mubishoboye muri bake muri Buja Flavor. Erega ikibazo je nabikubwiye bino bintu ndabitwara nk'akazi nimba ndabitwara nk'akazi hariho ukuri rero umuntu ategerezwa kubu naho wo binyegeza ukuri koko kuzokwamara ukuri nivyo uriya muntu yanditse bashobora kuba batanamwanditse ko hajya ku ndirimbo mugabo gasanga jewe
none ndabinyegeje bizomfasha iki ntaco vyofasha nagira ahubwo vyari vyiza ko umuntu abivuga kubera ko burya no kwandika ni impano idasanzwe cane nimba tuzi Celine Dion yarandikiwe indirimbo nyinshi cyane disure ko n'abandi bantu bose baririmba hano benshi bandikiwe indirimbo muri ibi bihugu duhana imbibe benshi barandikirwa indirimbo kubera iki tutemanga hano mu Burundi ngo tubivuge biba ari kosa nico gituma jewe ibintu vyanje habwo nibagiye no kubikubwira muri album Ikete indirimbo nyinshi zishobora kuba zaranditswe n'abandi bantu cyane cyane umuntu avizemwo ukuboko kunini n'umuntu yitwa Akesdan bena navuga ko ari mu banditsi beza bandika indirimbo nziza mu gihugu cacu si wowe wenyene ba Emerson bose bandika neza kubera ko nk'indirimbo yitwa Waravutse nayo nyene yanditswe na Akesdan indirimbo twaririmbanye na Emerson nayo nyene yanditswe na Emerson kumva ko jewe abanditsi bandika neza ni benshi cyane Agasafari naririmbanye na Estanish Akesdan niwe yanditse bahisemo kugira ajya amasanamu ari heheri kujya kose peut-être aranashobotse byari gushoboka yuko mugira ama montage byari gushoboka ko mugira iki mugamba mugashima gushira ibintu muri realite muri burya nagomba mbwira abantu kano kantu buriya atagasohotse ngo ntakinjira sivyo kandi ngo atagapfuye ntagakira urakoze jewe nimba babona cyangwa barabonye iriya sanamu yasohotse kuri iriya video hari ibintu tugomba gutangura kumenya hano muri kino gihugu cacu c'u Burundi twebwe rimwe na rimwe canke bamwe na bamwe hari gihe biyumvira montage buzara sinovuga ngo zarataye igihe ariko zirafise umwanya wazo mugabo kandi niyo ukoze ikintu hari no muntu yambwiye ngo reka ngo ivyo bintu mwagize sivyo namwe nti sivyo sivyo gute mwahomvye kuryohejeje ko bivuga biriya bintu mwakoze n'amakosa n'ibiki mwohanwa ndamubwira ni kubera iki twohanwa kandi turiko tuvuga ukuri abone none biriya bintu ntibihora biba mu kibano ntibihora biba ntitubizi nta vyaherutse kuba tutabigarutseko nuze ya uyu muririmbyi Lavage na Melanine ibintu by'amapine bijya nibiki ntivyabaye sasa hari abantu bagira ibintu donc biriya bintu tugomba kwerekana ivyo umuntu aririmba kubisanzwe ni ibintu bibaho ntituririmba ibintu biva mu ijuru turirimba ibintu biriho kandi bibaho nimba rero kuriya kuri barakubonye twebwe muri The Fighter turemeza yuko umuziki urimwo amafaranga kandi menshi cyane ahubwo bivana n'ukuntu wewe canke jewe tuwutwara niwa utwara nk'akazi uzoba kazi niwa utwara nko gufyina uzofyina niwa utwara nk'ikintu kiri ngaho nyene bizobuko nyene intumbero rero wahaye akazi kawe voilà uri kurandika Dufiki wari muri iyahe wari mu yahe mood ni cyayi ikintu coba carashitse hama canke situation around gutuma wumva umenga wo kwandika ijya ndirimbo eske hari indirimbo bahora bandika canke amafilme bagaca bavuga ngo based on a true story canke bakerekana ko iyo filme hashobora kuba hari ibintu umuntu yayanditse yabonye canke byanamushikiye ubwiwiwe mugabo vyatumye agira inspiration yo kuyandika wewe hari habaye iki around canke ni cya kintu cari cabaye kugira ngo gitume kwandika ijya ndirimbo mu kibano biriho mu kibanza c'abandi rero erega nabivuze ivyo twandika ntibiva mu ijuru twandika ibiva muri twebwe nyene ibiba ukuri kw'ibintu bibaho ubundi no kubera ko indirimbo yari isanzwe ihari igihe ca Melanine na Ntuze na Lavage bari nari guhava ndakubwira ngo vyavuye haje mugabo indirimbo kiyaragiye yari ihari mugabo igituma ndabigarukanye no kubera ko hari vyabaye birabukuri abantu baravuga ngo none woba wabikoreye iki urumva ugiye ubona ino ndirimbo Dufiki na ijya image ko menagura umuduga birafitaniye isahano no kuvuga ko twagize twashatse gukora ibintu novuga ngo vyukuri apana bimwe byo vuga ngo irementanya oya hama jindirimbo nayanditse meze neza mugabo nayanditse mvuga ngo iyi ndirimbo ndisuri ko izofasha benshi kubera ko ibingira ndirimbe nziko bibaho nziko nanabibonye urabona ko vyanakurikiye bikabandanya bikaba cyane no biracariho kandi bizokwamaho cyane muri mu ndirimbo akenshi imisi yose indirimbo yisohotse nama ndabivuga nawe nama ndabikubaza
hari umurundi niwe yavuze ngo nta rubanza rubura ama insolite nta ndirimbo nimwe yigera isohoka ngo ive mu ntangi ihereye hatabaye akantu swat keza hari ahantu havuga ati twe twari ko turakora twabuze location tuzatubona umuntu ubwo nyine araje aradupropose ati ngo ndabereke ibice biratworohera swat kabi location wari wapanze kuza gukoreramo indirimbo uragiye usanze hari ibindi bintu biriko biraba canke barakubujije kuhakorera ibiki n'ibindi indirimbo muri feasibility canke kuva mu ntango gushika mu iherezo ifise histoire ya gute nivyaho ibintu wagiye urahura navyo muri no ndirimbo gushika hajya twayibonye yasohotse nka produit film reka ndakubwire akantu kanteye ubwoba ubona hajya ahantu bamena ijya parabrise hajya nari ndani mu muduha urumva sinkubeshe umutima warasimbye ati kiyo giyava kivako kivubite agikubita ubwa mbere uzi ko nagurutse kandi byari ibintu twateguye nzi ko bigira bibe kuko umutima warasimbye ndavuga ni mukama wanje bino bintu nikwegeye ibi bintu birabaho kwe tukiri ngaho vish ide yo kumenagura ijya modoka yari muri script mu director yanditse canke bimeze gute yari irimwo gusa ubundi aratimba nitwari tuzi ko bizogenda nitwari tuzi ko bizogenda ndashiramo muri Devi ati tuzomena imodoka oyerega ni bimwe wavuga wabivuze neza uti kubera iki mutakoresheje ama montage kandi vyari gushoboka mugabo urumva je nkivyumva bakibivuga navuga nti bino bintu aba bagabo nabo barasara mu mutwe kora ko je manager abimwe navuga nti sasa izi hela zentu naribisha sasa ibi nibitugani mugabo nja ndibuka yuko atagasohotse atakinjira ndavuga nti okay nimba umu director yavuze bino bintu nimba manager wanje yabishigikiye kubera iki koresha umwanya kubera iki ariwe muyumviriye koko mukoresha kuri rya hall cyangwa kuri rya scene yakinye muri indirimbo yaho hari umuntu yigeze kuvuga ngo abaririmbyi b'abarundi ngo nta bumwe dufise nibaza ko nibi biba biri mu bintu vyerekana yuko iyo dukoresha abantu nka bari sijyambere nibaza ko mwanabonye indirimbo yitwa Round Table irimo Arsene Bucuti hamiyi nayo irimo koresha umwanya ni nkuko uzobona bientôt hagiye harazamwe abandi bantu ariko ino album narabivuze neza ndavuga ngo ni album y'abarundi irimo ubwa mbere harimo amakolabo menshi niryo ribaye ijyambere vishu canke mu Burundi habo muririmbyi afata album ikajamwe abaririmbyi barenga batandatu n'ukuri n'ijyambere sivyo cyane hanyuma nibaza kandi nubwo abantu badashaka kubivuga nibaza kandi ko ndi mu bantu bariko baravuga ngo izi ndirimbo kugira ngo za avance dutegerezwa kwerekana ubumwe buri hagati y'abarundi kushiramwe aba bantu bamenyekanye kushiramwe aba bantu novuga ngo bafise ico bamaze canke bamaze nibaza ko biri mu bintu bishobora kwerekana ko turi mu bumwe koresha umwanya rero ari muri ya ntumbero twihaye muri The Fighter turavuga ngo iyi album ni y'abarundi baba bari hanze baba bari ngaha ni y'umuntu wese yumva ikirundi ashobora kugitahura turavuga ngo bano bantu bagiye kuza baraza nibaza ko kandi bizotanga image nziza ku bantu batubona bavuga ati kumbe ba bantu barafise novuga ngo ubumwe barafise ubumwe barafisana bashaka gushika nuko nababwiye abakunzi ba Explosive yuko ino ndirimbo ari ijyambere muyibonye ari ijyambere muyikubise ijisho ariko kandi muze gusimbira no ku rubuga rwa YouTube nababwiye mu kanya gato cyane kugira ngo muze kuraba byinshi muze kwitondera muyitware gahoro gahoro muze kugira ama commentaire mubandanye mutera intego no muririmbyi mumwereke yuko munezerewe ibikorwa vyiwiwe ndamushimira ubutwari no kugerageza gukora cyane mu muziki wiwe yamayerekana misi yose bishu turi mu mwaka wa 2025 muri The Fighter na wewe mu ma plan yanyu ni cyahe ikintu special twobitegako nibaza ko hatanguye kubibona wowe nyene wari wavyivugiye utabandi baririmbye umengo no mwaka bawutinye vraiment sasa hari ikintu Vision na The Fighter bagira babereke ikintu bita speed uno mwaka abantu mugira mutubone mu yindi shusho kandi nibaza ko bizotera ubwoba abantu benshi harimo n'abaririmbyi iyi speed rero ngira nzane ni speed yo kubereka ugwego Vishu agomba gushika ko ruteye ubwoba nimba muri 2024 nari mu gitensi ca kabiri ngiye kuduga mu ca gatanu ndasimvye ca gatatu ni ca kane ngiye kuduga mu ca gatanu urumva ko
n'umuvuduko novuga ko uzoba uri hejuru cyane bariko bavuga 5G bariko bavuga abaririmbyi mu gihugu cacu Burundi yuko kino gihugu twagifashe abaririmbyi bamaze kukimetriza muri rusange hasigaye ko dutera abanyamahanga ibikorwa vyacu tugerageze kurondera ukungene vyosohoka hanze ivyo genda vyanse ubivuga kwikiwe ivyo sivyo none bavuga gute ko twagifashe bavuga ko twagifashe kubera indirimbo ziri consomable canke abarundi bumviriza ibice 90% canke 80% ari z'abarundi bakaba bitabira ibiteramo vy'abarundi ubwawo mu myaka ya 2023 na 2022 no mu ntango wasanga igiteramo gira kironka abantu benshi vyasaba yuko kiba kirimo abanyamahanga ibice vyinshi mugabo ubu abarundi ubwawo baritegurira igiteramo bakitabirwa n'abantu benshi barakora indirimbo zigashika kure bavuga yuko Burundi muri kano kanya twamaze kumumetriza hakenewe ko tujabuka niko barinzi benshi bakunze kuvuga je sinemeranya nawe we nabo bantu babivuga gituma ntemeranya nawe we nabo bantu babivuga yes nuko ubundi gukora igiteramo ukibaza ko waronsa abantu je sinzi ukuntu abantu babiharura uba waronsa abantu bangana iki paraporo yiki nico kibazo ca mbere waronza abantu bangana iki paraporo yuyuhe canke y'igiteramo ikihe wibagije ko kugira ngo ushobore kugira ivyo biharuro jewe par contre jewe ndashaka yuko ahubwo abaririmbyi bo hanze baza yego je ndashaka ko baza kabisa kandi nimba abategura ibiteramo bariko baranyumva yes organize ibiteramo vy'abaririmbyi bakomakomeye tubona aho tutaragira kubera ko uriya wo hanze ashobora kuba afise akantu jewe ntazi aje rero nkaba nagira ibibako ryo kuja muri ico giteramo nubwo batompamagara ngo nje kuririmba mugabo hari amafaranga yanje jewe nkavisho nkagenda kuraba ico giteramo nkasanga harimo akantu jewe ntazi niwumva none yuko uwo muntu nimba zo batwaye amafaranga nanje nzoba ndamwivye ubwenge uvuze reko abaririmbyi bafashe igihugu ngo bimeze neza jewe sinemeranya na wewe nabo nyene sinemeranya nabo kubera ko ndi sûr certain haraho woja kandi nitubeshanye tugende muri bano bategetsi mu biro bano bantu bene amafaranga ndi sûr ko abo baririmbyi bavuga ko bafashe Burundi ngo ibintu biko biragenda neza ndi sûr ko muri abo bantu bafise amafaranga usanga hari abataza baririmbyi kandi benshi none wocumbwira gute ko twafashe twamaze gufata ntiturafatisha ahubwo kubgaho uvuga uti tubandanye dukora ahubwo jewe ico mbwira baririmbyi kurikira bankavishu mwongereza ibitensi hama muze murabe ko ibintu bidakunda nitwishiramwe ko twashitse karatubanye biraheze kandi turaguye hasi ubutakivyuka bariko bakoresha tactique yo gukorana ama featuring n'abartiste bari internationale bagashaka gukorana n'abaririmbyi bari hanze mu Rwanda Tanzania Kenya n'ahandi henshi kurumviriza ivyumviro vy'abaririmbyi bavuga yuko bazofata amahanga canke bazoshika kure muri 2025 bakwereka ko ari ivyo uko ari yo tactique bazokoresha cyane bazoshira imbere mugabo dusubiye inyuma tukaraba muri ikete twabonye ibice byinshi twabonye ibice umva vyose warikoresheje abaririmbyi bo mu Burundi bisigura ngo wewe umenga bari abaririmbyi bandi bari international canke bitwa ko bava hanze mu makungu ni wabahaye ikibanza umenga ku bwawe nta kintu kinini yabavuze sivyo nashatse kwerekana na gato ahubwo jewe ndavuga ngo utera uburezareza arabwibanza uheri wanyu kwera ko sinkubeshe ushaka kuraba abaririmbyi aba bateye imbere ntibatejwe imbere na collabo zo hanze ubanza d'abord kwiyubaka nenko ndagusubiza inyuma P-Square yatejwe imbere nande P-Square yateje imbere nayo ubwayo mu album yasohoye mu ntango maze arashika sawa Mr Nice yatejwe imbere nande hari collabo wabonye wovuga ngo niyo yatumye ariko muziki warateye imbere vishuko wari uri muri 2012 2013 sikomeza ubu sinavyanse ndiko ndakwereka ngo ibintu byose biba bifise inzira bicamwo kuvuga ko abaririmbyi bo hanze ntabahaye agaciro jewe nka visho washaka bafise agaciro kadasanzwe mugabo imbere yuko nza kuzimya inzu y'umubanyi reka nihereko nico gituma ubona nk'ubo bantu ntibazi ko vishu yemerewe indirimbo na coach Gael umunsi wa finale ya Primusique igitega bivanye n'ivyabonye nkoze kuri stage aravuga ngo wewe jewe uzoza ukora n'indirimbo na Niyo Bosco ibisigaye vyose nzimenya nimba ari video nimba ari biki vyose umufuko ni kwanje
haraciye imyaka ingahe ariko n'ubu iyo ndirimbo sindaja kuyikora kubera iki ikintu cyose ni program ikintu cyose kiba ku mwanya wacu n'abantu baririmbyi bacu rero peut-être umwe wese afise uko agenda mugabo Jembo numengo imbere yuko noza kwiyambaza abo hanze cyane gose ngo abariyo ntuze no fata cyane nk'ihangiro Jembo numengo noheri wacu ahubwo nkabanza nkakusanya nk'abaririmbyi nka 10 na jewe wa 11 tugakora indirimbo tukabanza tukaraba ukuntu ikubita hano ikajabuka hanze jabutse hanze rero ugacutangura kwiyumvira ukuntu wakorana nabo hanze n'abandi b'abanyamahanga mugabo wahereye hano bisho bundi wowe utandukanye n'abandi baririmbyi benshi ukuntu biyumvira biratandukanye n'ukuntu wowe wiyumvira ariko kandi ico nkunda nuko uko biri kose ivyiyumviro vyawe vyama vyubaka canke abari bose babifatiye ko bakabirabira ko canke bakavyumviriza bakanabiha n'ikibanza nibaza ko vyoduha resultat nziza abantu bose bakunda umuziki abantu bose bazi umuziki cari co bategereza gukunda kandi cane yes nibaza yuko mukanya imbere yuko tuza gusubira kugaruka kuri ino ndirimbo nari nifuza ko twe na Vishu tubanza gusubira muri kahise gato turabire hamwe parcours y'umuziki yo gushika no munsi ubundi mu Burundi niwe yavuze ngo kahise gategura kazoza ni muno munsi Vishu tumubona nga afise buno buhinga agendana mu kuri no munsi ni kubera afise ahantu yagiye araca canke ibintu yagiye araca mu vyatumye kuri no munsi ashika kuri no ntambuka ashitse ku Vishu nkene dusubira inyuma gato hari utubazo dukenza kugenda ndakubaza hari mu mwaka w'ibihumbi 2017 aho watanguye gushira indirimbo ku rubuga rwa YouTube canke watanguye gucreate urubuga rwa YouTube nibaza yuko vyaje nyuma yuko umugwi wa Peace and Love wowe n'uwo mwari musanze mukorana mutabaye mugikorana hamutanguye gukora ucugira YouTube yiwawe nibaza ko wibuka indirimbo washize ku bwa mbere muri uwo mwaka sinkubeshe ntayo niba indirimbo washize ku bwa mbere ni indirimbo yitwa Mawe niyo ndirimbo ya mbere itangura ku rubuga rwa YouTube erega maze gukora indirimbo umaze gukora indirimbo nyinshi cyane nagenda araba ku rubuga rwa YouTube hariko indirimbo hari wasohoye ama single tracks menshi ariko uri no mu baririmbyi b'abarundi bagise kakantu ko gushaka gukora ama album ndibaza ko ari ibintu byinshi tacibuka gushika no munsi cyangwa gushika muri kano kanya byinshi ntavyo nibuka pe byinshi ndibaza kutavyibuka akarorero k'ibintu utibuka canke nibaza ko uvyibuka ndaza kukubaza amajambo make ari mu ndirimbo zawe zo muri kahise maybe ucumbwira indirimbo arimo bikunze uciducurarangira gato yandaza kuyaranje nzi ndakubaza amajambo ari mu ndirimbo wowe wibuka canke indirimbo zamenyekanye cyane hariho indirimbo iri mu ijambo rivuga ngo iyakuremye yarakwitondeye yiroroje ku gatumba nibaza ko ari indirimbo utokwibagira hariho indi ndirimbo yawe irimo amajambo avuga ngo egera hino twumve ubwo buryohe abandi baducutse inge yes iyo ndirimbo twaririmbanye n'umuntu yitwa mwigeme yitwa Brina Janet je pense iyo ndirimbo yitwa mama we yitwa Numve woshobora kuyitsikishiriza yitwa Numve mugabo sinkubeje ngo ndibuka ko nigenda ntiwoshobora no kuyitucishiriza ko gatoya nayo nibuka pe oya kabisa ayindi jambo nubimfashe umwanya kugira ngo Numve nasuye inyuma ndiko ndaraba ndiko ndayumvira mu mutwe ariko mama shigaza baririmbyi muri indirimbo nyinshi mwaba mugira urabona nk'ubu nibaza ko njoboye kuronka nk'umwanya nk'iminota nka 10 yo kwiyumvira nshobora kuyitora mugabo urumva abariko baradukurikirana nabo boba biranze reka ndaguhakanya ko kwiyumvira mbanze ndakubaza ikindi kibazo cyane amatsiko no kwiyumvira cyane ciye ku rubuga rwa YouTube ndiko ndaraba ibikorwa vyawe nabonye ko indirimbo waririmbiye Mutima Lo Comedy yes nimviriye kubera iki mutima uri umugabo kuko ndakibuka kubera iki Mutima vyagenze gute yari yagukubise inota ati ndirimba bimwe tumenyere mu bihugu nka Kongo abagwiza tungashaka kuri umuntu ati gumu ntaginga vyagenze gute wiyumvire kuririmba Mutima erega burya kugira ngo uririmbe umuntu ntaba yaguhaye amafaranga mugabo hari gihe umuntu aba yakoze ikintu cananiye benshi kandi harimo nabo wahora wemera hama uyo muntu akavyubahuka akabigukorera bikaba ngombwa rero kubera ko jewe
ntari umudandaza ngo ntume ndondera impuzu ndamuha canke ibindi bintu ndamuha. Yes. Havuga ni kubera ko Imana yampezagije umuhogo n'ijwi ryiza. Reka kugira ngo ndamwereke yuko ivyo yakoze ndamushigikiye kandi ndi puru nawe. Reka nshira mu gahogo. Yes. Ivyo rero ntivyojana kure. Ni gihe twari muri Covid. Hama muri leta hari hasohotse itegeko ryuko ibiteramo ahantu hose hakoranira abantu benshi bagira ibiteramo imizika mu boîte vyose bavyugara kugira ngo dushobore kwikingira hari ku neza yacu vyarumvikana. Mugabo harageze igihe Covid icureha hama ntibatwugururira ngo dushobore gusubira kuronka uko twibeshaho. Hama mutima rero imbere ya president arubaho karabisaba. Havuga terega muraraba burya turi mu gupfira mu bana nk'imbeba. Muraraba ukuntu vyogenda. Hanyuma rero maze kumva iryo jambo yavuze binkora ku mutima ndavuga ngo n'ubundi iyo umuntu yamaze gukora ikintu ntuzoze kumuvuga ari uko yagiye. Niho vyahereye. Ndavuga nti uyu mugabo arinze avuga rino jambo nkabanze ukuntu nanje narimerewe. Reka ndabishire mu karirimbo ndamuririmbire yiyumve ko yakoze ikintu ciza cyane. Ni muri 2024 watuzana ino album yawe Ikete ariko kandi yari album igira kabiri gatatu. Nibaza ko iyindi album yigeze kudusorera ari heruka gusohoka ari album ya Ambargo. Hari yaje imbere yayo yitwa History. Ucutuzanira Ambargo. Ambargo yagize ya impact yakuzanira ya ma resultat muri carrière yawe. Ambargo novuga ngo ni na album yatumye abantu batangura kwibaza ko Vishu cyane gose gusumba uko bari bamwibaza kubera ko ndibuka ko hari umuntu yumvise indirimbo yitwa Nakwisanzemwo aravuga ngo ino ndirimbo ni iwawe canke ni y'umunyarwanda. Kubera ko nta logo nimwe irimo muri iriya ndirimbo. Hati ni iwanje kubera ikuvuze ko ari y'umunyarwanda ngo yango urumva ngo numvise umengo ngo abanyarwanda ngo nibo bafise udustile twagucya cyangwa ati ni iwanje. Ndamubwira ntiri muri album yitwa Ambargo. Ico gihe uyo muntu yabaye umufana acaja gukurikirana indirimbo zose acambwira ngo sha ngo ni hamwe mu Burundi ngo kandi yari umunyarwanda ngo ni hamwe mu Burundi ngo mutazi ikirezi mwambaye ngo sino nk'iyi album wewe yari kugushira ku rundi rwego rudasanzwe. Mugabo uko yabivuze burya ni nkako vyagenda. Album yarandugije ku rwego ko ndibuka ko ari cyo gihe naciye ntangura kuronka ibiteramo vy'agasakisaki vyinshi kabisa. Abantu benshi nibaza yuko bashaka kumenya urakunda hip hop canke bihora bishika ukimvamo hip hop. Ndamaze gukumva uri kuranarapa canke uri kuranima kuri stage muri ajya ama live yawe uri kuraryohera abantu. Weje nta style nimwe nakunda. Ikira kuba iryoshe gusa. Wigeze gusohora indirimbo numwe mu baririmbyi bigeze kuba bakunzwe cyane mu Burundi muri hip hop yitwa T-Max. Sinzi kuyibuka. Indirimbo yitwa Vunja. Yes. Waducishirizaho gatoyi Vunja. Iyo ndayibuka gatoya ariko ntuze ndaza kugufatira microphone turirimbire Vunja gato. Ntuze kundondera ko byinshi. Ndayibuka titre. Mugabo text ntiwoshobora kuyiririmba. Ndashobora kuririmba bikeya nyine kubera ko indirimbo zabaye nyinshi umuntu ugasanga oya mugana nawe reka Vunja nibaza kuza kwishobora reka ndagufatira. Na Mama amenambia nikifika mjini nikuwe makini, lakini sikusikia. Nikakokotana na marafiki walevi na wavutaji, sasa naumia. Iye 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 iye. Nikasogelea ndugu kuambia yangu kumbe nao bado wana majungu. Kumbe nao bado wana majungu. Ikiwa rafiki vunja. Wewe tuzuri tete vunja, okay? Let's go. Ikiwa rafiki vunja, ikiwa jirani vunja, ikiwa ndugu sababu wezi jua nani ana roho mbaya.
sababu huwezi jua nani ana roho mbaya. Navunja vunja 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 na vunja 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 na vunja vunja vunja, sababu huwezi jua nani ana roho mbaya. iri mu ndirimbo zanyoheye, nibaza ko zanyoheye n'abantu benshi cane. Wumvise ko vyagiye biranjanga, bakunze hari utuntu tumwe twagenda turanyerera. Nibaza yuko yes, nibaza yuko tuzaza kugaruka kuri no album ya Ikete, nikuza ko tuza turasubira inyuma dusubira tugaruka imbere gato. Ni album nibaza je narakubwiye yuko igihe uyilaunching ariho narindi byaranyoheye kubona uhejeje kuyilaunching uciye uhamagara abaririmbyi baraza kuri stage, hanyuma bararirimba n'indirimbo bose bari kumwe. Hari ikintu kimwe cantangaje sinzi ko ushobora kuba warakibonye. Indirimbo yawe muri kumwe na Gusto, muri kumwe kandi na Fernando bakiri We Love Music, hageze kuyiririmba urabizi yuko harimo verse zibiri ya Gusto ni ya DJ Fernando. Zose Gusto niwe yari yashitse kuri terre, namubonye ariko arazicana zose ariko araziririmba. Indirimbo twayiziriye ni yari ku rutonde rw'indirimbo turirimba. Zageze gute? Bon, ni hamwe umuntu usanga avuga ati jino ndirimbo ndayikunda. Yes. Igice ca Fernando nibaza ko nticabaye kikiririmbwa kandi nibaza ko nubwo twari kwiririmba nta kosa ryari ririmwo. Ahubwo gusa no kubera ko nawe yarasanzwe ari mu bindi bintu byinshi vyiwe. Yes. Kandi muri The Fighter uwo bari bahamagaye mu giteramo yari Gusto. Yes. Umva rero yari afise duro yo kuririmba kubera ko ubwo ntiyashobora kuba ari vya bindi bivuga yuko bajye bahungu badahurira kuri stage imwe, ahantu hari wundi adashobora kuhaja n'ibiki n'amajambo menshi akunze kuvuga. Kandi bientôt video yabo izosohoka turi kumwe, bari kumwe, muri kumwe bose. Nyaza ko ari imwe mu video abakunzi ba Explosive barindiranye igishika, na cyane yuko ivyo bintu bizo ari mboneka ari mu baratubwiye yuko uzodukorera ibintu abandi bantu badashoboye gukora no mwaka. Yes. Yes, bakunzi ba Explosive, nibaza yuko nababwiye yuko kuva mu ntago gushika hano hantu tugeze tuzakuza turacisha makanya gato duca muri kahise twongera tukaza ngaha muri kubu tunaraba imbere mu muziki wa Visual Love n'umuziki w'abaririmbyi b'u Burundi muri rusangi. Ariko kandi ndabibutsa yuko Dupfiki ni indirimbo ya Visual shasha, ikimoto bushasha atahandi hano murayibona atari muri kino kiganiro. Ariko kandi nifuza yuko abakunzi ba Explosive baza kubandanya baba bambere mu kuyikurikirana, mu kwisangiza abandi, mu kwiraba, kugira ngo tubandanye dushigikira bano baririmbyi b'abarundi bagifise ka kanovera kadasanzwe ku muziki. Kumbure ejo canke hirya ejo je namvuga ntihakenewe yuko badusaba umuririmbyi ashobora guserukira Burundi, ntitwogira isoni zo kurungika Visual kubera tuba tubizi yuko azoduserukira kandi neza cyane. Muzi ivyo bintu bizoba cyo ndakwemereye aho hantu nzoba nagiye nibo bazotanga inkuru, nibo bazotubwira bati bazohava bagufata. Hari umuririmbyi yigeze kuja ahantu hamwe baramubwira ati we guma ngaha ntibikenewe kuza gusubira hariya. Naje barigeze kubimbwira aho mu Rwanda. Byagenze gute? Nari muri show ahitwa kuri Lost, hama nyene ndakora umuziki ndaririmba, bararyoye bati itsingabirano zirabaho mu Burundi. Yes. Hama barambwira mu Burundi urabona nta mafaranga ariyo, wewe rabo gume ngaha umuduga parcela inzu vyose turi tayari. Je nibaza rengo nimwe vya hani wacu usanga nyene umuntu akubwira ibintu kubera sentiment. Yes. Harega ndababwira ntigenda muvugane na manager erega narinzi ngo ntibagende baba bagiye kubimubwira. Avuga ntega vya bintu birakomeye. Yes. Avuga ati no mugumize ngaha uzo mu managingira hano ibintu vyose tubimuhe. Mu nyuma vyarahindutse ndavuga ntikada reka nisubirire muhira kanahe kubera ko no muhira barankeneye kandi naho biriho. Ahubwo narijya musanzwe muri n'ababanyi mwebwe nta n'ingorane, igihe cyose mwonyifuza cenzoza ndaza dukora umuti. Yes. Reka mbariza kabaza baririmbyi benshi nibaza ko bashaka kumenya muri The Fighter mubatubwiye ko mufise studio, mbega studio yemereye gukoreramo Visual Love wenyene canke n'abandi baririmbyi hanze barashaka kwinjira bagakora ibikorwa vyabo? Kubera iri kurumviriza ibikorwa biriko birahasohokera birimo akanovera byumvikana ko mushobora kuba mugira enregistrement y'imiziki ya live canke ivyuma vy'inyuma, donc bishobora kuzana akanovera keza ku muziki. Mbega sundi muririmbyi akumva yo kwegera The Fighter kugira ngo ashobore gukorana nabo muri studio byo bica bigenda gute? Bon, ubundi iza rya studio ya The Fighter canke ya Visual
yari yuko Vishu adasubira guhangayika ngo aje mu ma studio yandi bamwicira amagahunda yicara hanze ngo banzurindire nakaheze imvura ikagwa umuririmbyi akaburi yaje akiruka mu muduga ariko twagiye kwisanga nyene atakundi nico gituma ubona nta na publicité studio twigeze tuyigirira aho twavuga tuti ubu umuntu nka Vishu sumuririmbyi yo kuzaraja kurondera bon nivyo ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze kuja mu yindi studio sikosa mugabo uvize gwawe naho nakarusho cyane hama abandi baririmbyi je murambona nabandi baza bagakorerayo kandi ntaco biba bidutwaye naco bitwaye oya none ko je umwanya wose nubu naho novuga ngo mvuye hano mu kiganiro nkavuga ngo numva mu mutima hari ibintu bidudubiza studio kubera iri hajya mba numva ari gwanje mugabo ntikibuza ko nabandi bahaza